kuba demokarasi irabaye importe sikosa kubera ubwa mbere twatwagwa n'abami buryo ugiye kurabara abasore bicwa bagashorerwa kwinka mu minsi mikuru y'umuganuro hari n'abahunga igihugu batinya ivyo bintu muzo muyaka intwari ya cami itari nziza niko tuvyandika neza hatwara umuryango umwe abo umuryango umwe abandi bakameneka amaso abasore bakicwa mugabo tukaje mu ntwari z'amakude turi musi mu ntwari ya demokarasi mbega ico duha gahingwe iyi ntwari ya demokarasi zya nkingi zitanu za demokarasi zigashirwa mu ngiro ikibazo kiri burya tugira tuvugana ukuri aha twese kumunamye ndabakefa ndaraba inyuma abantu ahandi twaye twambaye amakoti tuyambara tutazi ngene dutaha ndigashobora kuzana imodoka kumbura ugacubita mu nzira nicyo tubona abantu batacambara amakoti aha uraye ibirato usanga ruziye twambara ibirato vyoroshe hafi deplace niyo ni ingorane y'umuzungu iyo ni ingorane y'umuntu yazanye demokarasi ça c'est impossible wavuze ibiture moi j'étais directeur commercial à la Rona j'ai montré comment on a volé plus de 150 millions mes amis les pères des partis politiques barabizi nabwiye umukuru w'igihugu areni none byukuri mu matubwe duhindira ibintu none jewe ndiko ndazirika wundi ko nerekanye abantu bibye amahera plus de 150 millions ngibi byemezo byose inspection zaraje iperereza ryaraje baravuga ati yatawa directeur commercial aya mara ntiyamenyekana il y avait d'autres argent réservé pour tigende yagure mu intebe z'igihugu cyose nguremo n'amamatera mugabo abashefu ngo catuyaguramo imiduga ndamubwiye mukuru igihugu moi-même none mushaka duhindura iki dukora iki inyishu yabaye iki kunkura mu kazi nibyo n'abazungu ikiryo kimwe baciye bamereza mu maferi moje none ni ikibazo cy'umuzungu sasa ibyo tuje mu logique ahubwo naho narashika kuri conclusion dusaba batwara bahindura ibintu hama tubwira abanyagihugu n'ibyabananira ati dufashe igihugu ntigipfe kigendere tukibona kuko byo nico kumbwira yuko kwerekana umuntu yibye amahera nta cana akoze muri leta giswika mfise kaziye disere vierge mfise amahera ngira nguri intebe n'imatera z'abanyeshuri inyishu baca bankura mu kazi wibaza ko mfise romori ngana gute muti wibaza ko none nazitiki none bipfuza ko dukora gute duhindura ibintu cyangwa twonona ibintu mu gihugu rero uprivilize bonona ibintu abatabyonora gashoboshe areka vuvurekwa qu'est-ce que vous voulez Njye tumana bati rero Jesse nyana abantu bagize ibintu ukora demokarasi amatora ni kimwe mu nzira ya demokarasi giye tuko turakira ingorane mu gihugu kubera wibuhetse ukaba wigisha uri mugongo cyo tuma rero baba ngo demokarasi yazanywe n'abazungu maze pa vraiment iyo yaraje sawa reka basivuga muri demokarasi c'est principe tuzigerageze hama avuga kahise kabi oui j'en suis sûr que kahise kabi uya je maramvuga ikintu kandi nzo gishimangira twe tugiye kurondera urwaruka dusabe yuko abantu bose babonye ibyirindwi na kabiri babonye ibikira na gatatu batuvira mu ntwaro haza abantu batabonye ibyo bintu kuko nibyo biri kubera twononera ugiye ngaba ngo badanazana imikasha baheje amakaminuza babanye neza amoko yose intara zose uri kurabaje mu bya 93 umurazi yo twabwe ngo bigira bisubira ibiki twe turi muri monde nouveau monde yiruka cyane n'isi y'iterambere mugabo internet yabutse niyo ni ngorane y'umuzungu yadukoronike ahandi ko ndega connexion gas fini bya kugira ungike message c'est très dangereux kugira ugure video c'est problème iyo ni ngorane yadukoronike mugabo acha bikora byose bakabifatanya n'ibyo na gatatu ibyirindwi na kabiri pour ne pas avancer kahise kabiri yo twarakabonye niba kandike neza mugabo ahisigeze moi j'étais en Italie turiko turiga ibijanye na electronique moderne bijanye na jet de hasard bakubwira bati ahisigeze uno munsi on ne peut pas échapper à la technologie nouvelle ahubwo umuhinga wabyo il se conforme kumera mukandije no kwandika tesi mayibo turiko tubati none ka maferuje yose yapfuye hama niba yasubirize none abandi baje none ibintu nibiki mu Burundi twazanye amaferuje yose yapfirye rimwe none giye bayazana nta departement yo gukurikirana amaferuje baze barayakora c'est fini byose byarapfu bazanye amatara yakayigira afise amapana on a besoin de leadership très fort et on a besoin de bonne gouvernance c'est tout hama ikintu giye kimbabaza mu buzima cyane gose uno musi bariko rafata abana tubashira mu migambi itwirizwa rigenga imigambi rivuga ko état d'imo parti politique 18 une personne est atteint 18 a évolué c'est-à-dire kibanza cy'abana si mu migambwe kubera umwana bakwifatira ingingo a 18 ni nk'ivyo muri katolika kumbura batiza abana bakivuka mugabo gasanga nico tuma mucengera bapaniko tuberose abakristo benshi
kubera umuntu amaze kwiga aravuga ati niya bambatije ndi umwana reka ngira ivy'iwanje conversion nino kubera gufata umwana domwe do 18 ukamushira mu migambo kandi zikadofata inga pre 18 je nababwiye iyi migambo iri kirashira abana bakibato mu migambo mugira imana ntimubigishe bagarukire za fondamentale batari mugabo bakazuga kaminuza bakazimara nibo bazobasenyura ntibazokwemera ibikorerwayo kandi barize bazafite deontologie professionnelle itabemera ayo manyanga ico ni kibazo none hari umuzungu ariko avuga abantu bashira mu migambo ubwo n'ube gitu bwacu ibyo ni byanditswe d'abord ushaka kubishiramwo genda uhindura ubwirizwa shingiro cyangwa uhindura bwitegurwa nk'imigambwe uvuga ati umwana wese arakwiye kuja mu migambo hama natwe rero tuzana abandi mu migambo tubashiremo hirya no hino mugazo turiko turica ikibanza c'iki c'umwana ndiko nderekana ko ibyo abantu bavuze ubwa mbere navyemeranya ko la démocratie importe ifise ingorane kubera yazanywe n'abazungu no dukurikize n'ivyanditswe dufise data tugerageza ibyo navyo ntaco andire parenthèse mugabo banditse lettre ouverte bari cyari ngaha bandikira buyoyo abagwanira demokarasi bari cyari bazima ni nivyo bagwanira byari bagwanira kudakomira kubwambwe kumoko ku ntara ivyo nivyo bagwanira kutagitunga rya leta urumwe none ibyo abo bantu nyene babibonye nabo nyene bakiri bazima uhebu byanke kubikora n'abantu babikoze bakiri ngaha inda ni batumeka bagwanira demokarasi n'imyicare mwegeye mwariganira cyane nakanga mwaniganira iki bace bakora ibyo basaba babirwanira niyo mariko maravuga ngo twicarane tugire gute ona PS byaraza ahubwo dusaba abatwara ni batume ko bari bose batabagwanira demokarasi bagahe ubuzima bwabo bamwe bandika amaletere ouverte bari cyari bazima ati gihe mwandikira buyoye mwashaki kimwe bace badukorera ibyo bareke bace badukorera ibyo data ibyo bari bose bagwanira byari uno munsi babwiye ko abakonseil communal baje gukorana amatore abazoja mu departement ya commune ibyo bibanza nta pere d'offre yabaye nta kandidatire ba deport none abantu bazobatora gute ko je mugambo bataravuga ati nawe uzana abantu none banda bidasaba kudepozwa yego na conseil communal abantu batora gute babakura mu kirere uno munsi twagize decentralisation découpage administrative mugabo rafa pasi n'abanya guverineri bose bandika makete ngo guverineri ngo nakira bene gihugu ku munsi wa kane none guverineri guma bakira abantu gute kandi mwagize decentralisation nagira mwaje gufasha abantu muvuye ku ntara 18 tugiye kuri 5 hamubandanye wakira abantu sadira ko umuntu wasigaye azubukinanyana aje kurondera guverineri aje yigabye pour des semaines uko bati sinzi igihe nzomubonera n'igihe nzogarukira usigusetse Jenze kwa bwati nanzi ko musaba guverineri bandika ati banya ko barongoye amazone mutegerezwa kwakira abantu mukabatunganiriza uzorindaza nuzo bambwiye ko yaciye kwa chef de zone byanse yaciye kwa mustaneri byanse muga ngo namwe nakira abantu ngo kumunsi bakanga sadire tumwe muri ya system kandi twashizeho system ifavoriza abantu muga atacirikira gute atacirikira bafasha twatanguye amashuri hari cyaba DPE 18 z'intara zitakiba hari cyaba DCE 119 makomine atakiba none munsi hagati hasi ninde ariko yatunganye by'indero uko DPE meri ntagenda yitwa DPE meri nikibaho nta DPE bubanza kibaho none umuntu aza gukora gutu n'umunsi hari cyari DCE mutimbutse none DCE mutimbutse na DCE nahango baza guhurira he kwikomina ari imwe n'umunsi turi mu ngora cyandire bicaye mu biro atatu cyo bariko barakora kubera ibyo bintu ntantara mu 18 gihari hari zitaba mugabo abantu bari none kuno munsi amashuri yatanguye ministre ariko arakorana nande hasi bamufasha gutunganya iby'indero gushika hasi turi mu bibatsi aragira nange nakaroro gato yemwe bariko baravuga mu hinga yatubwiye kugira ibihugu bya investise biraraba yafa pasana umuntu muri Botswana ariko ndatumirayo kumwaje visiter Botswana jokone ndiko ndamutumira aturaze mu Burundi ni sawa inyishu ya mayi yacyambira directement ngo I have the first to do some research about your country direct bane mijamba I have the first to do some research about your country abanda je kuraba umutekano ingene meze kuri muri Botswana babwiye mu Burundi ngo deorage bazi ko Burundi ari ntamba kugira atazobanza kuja abirondeze ico gihe cy'Uburundi bukifashe gute kimeze gute ni yasanga atagitoro abanza kubaza nzo kwideplace gute nzogira ingorane zimeze gute yumva ni kibazo nico tuma rero duhamagara gukorera neza ibihugu kubera bira affecta n'abategeka kuza mu gihugu dini manière ou d'une autre hari ingorane mwe mutavuze rero ikomeye cyane ibi bintu twadukanye ko abaja mu nzego bose bategerezwa kwiyungunganya biriko biratwikira igihugu icyo nashaka kurangiriza ko rero
turemera ko hari ibyiza bya demokarasi tumaze gushikaho kuko no kubaho kubivuga ngaha ni ingendo ya demokarasi ariko icyo nagenda babwire nuko hariho vision 2040 na 2060 burya ngira benshi nuko batarayisoma ifise 3 anges 5 piliers et 22 objectifs uzosome preambire ifise impapuro hafi 3 iyo preambire irarezima ibi byose bizoshoboka ariko climat d'affaires bari favorable climat politique aseni byose barabivuga mu byo bintu c'est-à-dire ko preambire ivuga ati ibindi bizoshoboka ariko habaye climat politique aseni climat d'affaires favorable niho nibindi bizogira gute bizoshoboka nagira mvuga muhinga yavuze ngo trois dérivé autoritaire araba ngo démocrature coup d'état président arico yibagi mouvement populaire hamwe bya muri Nepal shiramo bine mouvement populaire mouvement populaire irajoboka uko muri Nepal barabuzwa bikomandisi nubabuze ro chef gushikaho umwe avuga ati ministre atereka basifata ibintu ambe kubera muri bya yanga mouvement populaire